gusezera twagomba tukirangize no gusenga Imana dusabe umubiri wacu umugoni bashikira gusenga Imana. Mana data twese mu ijuru turagushimiye cyane ishengero ryawe abakozi bawe twese dukoraniye hano muri uru rubanza wingane wiyegereje umukozi wawe none rero twese hamwe turakwinginze wowe uze ubane natwe ko bigomba kwirinda bikurikirana byose wegereye abashitsi baje kubagizaga natwe muri uru rubanza kuva hirya no hino aho yageze kumenyekana mu izina rya Yesu mwezagirwa wese ari hano waruka wakuze eka no batari bake badufishije gushikano ubahezagirane natwe Mana turi gusabye mu izina rya Yesu umwami wacu amen. Abuzukuru b'umugero wacu hejuru baragomba guhimbaza Imana tuwakanya baririmba mu karirimbo. Turashima kuba twarabaye mu buzukuru biwe, turashima kuba twaravukiye muri uyu muryango, turishimira Imana kuko yari umubyeyi dukunda adusengera atwitaho nk'abuzukuru n'abana biwe. Nuko rero kandi turashimiye abantu bose muba mwaje ngaha mwese abagenzagire. Merci beaucoup ku bantu muba mufata ukuboko mufata mu nda muba hafi y'ababyeyi bacu mutuba hafi. Yes, Mr. Hezagir. Kuri kote our visitors, I thank you all the visitors that are here. We say thank you. May God bless you for being here. We thank you for being part of this life, of his life. I know he loved you. May God bless you.
Yeah.
twamaze kumenyana turanezerewe kuba dukoraniye rero hariho abungere b'amashengero Pantekote mu Burundi twohamagara bamwe bamwe dufata umwanya muremure tubasabe babyanguke hama rero tubiyegereze. Imana bakorera iki? Aha rero tuje no hanze kuko no hanze naho yagiye akorera umubiri wacu. Hariho abandi bavuye mu bihugu duhana hari abaserukiye Tanzania, amashengero yo muri Tanzania, abandi bavuye muri Tanzania dusabe bahagarare. Tugiye kubona abandi bavuye muri Kongo, muri Indiya Rwanda, Indiya twakinnye abandi bavuye u Rwanda naho nyine barimo n'abatababona urabona ibyo reka none twiyeze tubabagariye Imana ikoreye cyane cyane muzagire dushibuke dushike mu bihugu by'Uburaya naho muri Amerika hariho bamwe abasohoye mu muri Amerika usabahagarare hariho kandi n'abari bavuye muri Canada hariho kandi abari bavuye muri Swede ariko dutangure ku Barundi basanga bariyo kandi abavuye mu Bubiligi abavuye mu Bufaransa bariya abavuye Australia baje kuziruka ariko baratumye ijambo reka bose turabakiriye Imana igire gute ama rero hariho abitwe n'ishengero rya shengero Stockholm ya Delia Stockholm dusabe bahagarare nabo babone kandi nabo babone
murababona hariho n'abandi badufasha kuri byinshi y'amabwikatunga nabo nyine ngo bahagarara babona hari uwitwa Gacinya turamubonye none abanyakubahwa tubahe ikaze Imana igire gute ikaze cyane Imana ibaduhezagire ariko byongeye turakorana n'amashengero atandukanye hano haba muri ntara n'ahandi hirya no hino dukorera turafise waserukiye diyoseze ya Bururi nyakubahwa musenyeri wa diyoseze ya Bururi nyakubahwa musenyeri waserukiye diyoseze ya Matana nabo byazananye mbega bose turabakiriye Imana igire gute kandi cyane Imana ibaduhezagirire ama rero dusa n'abiruka n'umwanya twagomba tuce duhera ko tuvuge ubuzima bw'uyu mubyeyi wacu ariko tubahaye ikaze twese ntitwohagurutsa izina rya Yesu turabakiriye mwese Imana ibaduhezagirire mwagaragaje yaragira icyamarira uwo wese nk'uko tubizi kandi yarabikora mwese Imana ibaduhezagirire cyane Nibyo rero twagomba kuja imbere koko reka dutangure kuko ijambo ry'Imana rijanye n'uyu munsi kugira ngo uyu mubyeyi wacu tumushimira iteka ariko twibukanije kuko ijambo ry'Imana rivuga gusa kuba ryasubiye Swede shengero ry'i Stockholm ryatujyanye ubutumwa mu Burundi witwa Ginari hanyuma rero nabo sigara gusobanurira Imana ni umuhezagire Thank you, Pastor. And thank you for allowing me to share some thoughts from the Bible. We are here for 3 reasons. We shall pay respect and thank God for Pastor and the ministry he gave to this church. We shall also remind ourselves about the hope that is in believing God for a new life. kandi turi hano kuko dufise icyizigiro kandi twizeye ko hariho ubundi buzima. But we will also encourage one another to press on and continue the ministry that Pastor Eli was such a worthy turi hano representative. kandi kugira ngo tubatere intege zo gushishikara zo kubandanya kugira ngo iki gikorwa umwungere yakoze ntigihagarare. Now it says about Daniel, one very significant person in the Old Testament. niyumviriye kuri Daniyeli umuntu yabaye umuntu akomeye cyane mu isezerano rya kera. It says, as for you, you go your way till the end. Dusome hariya mu gitabo cya Daniyeli igice c'12, Daniyeli 12 umurongo wa 13.
Daniyeli nuko niwigire urindire iherezo kuko uzoruhuka kandi uzohagarara mu mugabane wawe ku iherezo ry'iyo minsi. Imana ishimwe. Did you read that? Yes, I read that. So there is a promise of an inheritance waiting for those. hariho rero y'igitsibo aya masezerano tuzoronka ari muri iki gitabo. And let us then go to some of the sayings of Jesus Christ. Mbere aya majambo urabona kwasa nayo Yesu yavuze In John chapter 11 from verse mu 25. gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice c'14 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Jesus is talking to Martha, one of the sisters of Lazarus. Yesu yariko abwira Marita umushiki wa Lazaro. And he said, I am the resurrection and the life. Amubwira ati ni jewe bugingo n'ukuzuka. The one who believes in me will live even though they die. Abati unyizera naho yoba yarapfuye azosubira kubaho. And whoever lives by believing in me will never die. Abati kandi ubeshejweho n'ukwizera Yesu Kristo ntazokwigera apfa. We know that people die. Turazi ko abantu bapfa. Even people believing in God dies. N'abantu bizeye Imana barapfa mu buryo bw'umubiri. But there is a hidden secret in this passage. Ariko ni muri iyi mirongo harimwo amabanga anyegeye. If you believe in God, Ni waba wizeye Imana if you commit yourself to Jesus Christ, uca wishikiriza Yesu you will never ever die. ugaca rero wizera amajambo ya Yesu yuko utazokwigera upfa. So a little further on in this gospel, in chapter 14, Jesus said to his disciples, Turabona tubandanije hariya mu gice c'14 Yesu arabwira abigishwa biwe do not let your hearts be troubled. abati ntimuhagarike imitima yanyu. You believe in God, believe also in me. Mwizere Imana kandi nanje munyizere. My Father's house have many rooms. Imuhira kwa data hari amazu menshi. If that were not so, would I have told you that I am Iyaba going to atariho mba ndabibabwiye. prepare a place for you? Kuko ngiye kubategurira hanyu. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Nzogaruka kubajana kugira hondi namwe muhabe. There is a hope of something coming for us. Hariho ivyizigiro twiteze. So we can encourage one another in that hope. Turashobora rero guterana intege muri ivyo vyizigiro. That one day we will come to the end, Ko hari igihe tuzoshika ku iherezo. but that end means we will have the inheritance God has given us. Iryo herezo rero risigura yuko iragi Imana yadusezeraniye ubugingo budashira Imana yadusezeraniye tuzoca tubushakira tukabushikira. Pastor Eli died in that hope. Umwungere Eliya yitavye Imana ari muri ivyo vyizigiro. And we also can live and die in that hope. Natwe tubeho kugeza tuzofire muri ivyo vyizigiro. I will end this short sermon with Nagomba kurangiza ubutumwa bugufiya referring to the story of Elijah and Elisha. nishimikije ku nkuru ya Eliya na Elisa. Elijah, the big prophet, called Elisha to follow him.
Eliya umuhanuzi munini yari yaratoranije Elisa ngo amugendanira. And one day the two goes to meet some of the prophets. Umunsi umwe rero baragenda bagiye kubonana n'abandi bavugishwa abiga ivyo kuvugishwa. And wherever they come, those people say to Elisha, abo bashikiriye bose rero bakaguma babiga ivyo kuvugishwa bakabwira Elisa, do you know that prophet Elijah will die today? akamubwira ati mbega urabizi yuko uno munsi, bakabwira Elisa urabizi ko uno munsi Imana ihave gutwara shobuja Eliya. And Elisha said, yes, I know, so be quiet. Akababwira ati ndabizi mwebwe nimupfe kwihorera. You know, we don't want to hear about people dying. Murabizi ko ari inkuru iremereye ibabaza kumva urupfu rw'umuntu. We know it will happen, but we don't want to talk too much about it. Turazi ingene bigenda n'ingene ariko ntitubivuga ko cyane. And then at that very day, God sent a chariot to take the prophet Elijah to heaven. Uwo mwanya rero ushitse ico gihe gishitse Imana irungika umukogote uraduga na Eliya mu gashururu. That was quite a special treatment for him. Kandi cyo murumva ko cyari kintu gida Imana yafashe Eliya yamugiriye akantu kadasanzwe katagirirwa abandi. But by God taking Elijah to heaven was not the end of that ministry. Ariko naho Imana yari itwaye Eliya mu ijuru ntivyasigura yuko igikorwa cyayo gihagaze giheze. God called Elisha to continue that ministry. Imana ihamagara Elisa kubandanya igikorwa cya Eliya. And it was not only Elisha. God also called others to be prophets. Imana ntiyahamagaye Elisa gusa ariko hariho n'abandi yari yahamagaye ngo babavugishwa nayo. So let us encourage one another to continue the ministry that Pastor Eli had and press that on so more people can be reached by the grace of God. Tubandanye rero duterane intege kugira ngo tubandanye igikorwa c'umwungere yari asanzwe ariko arakora kugira ngo dushikirize ubutumwa abandi benshi ishengero rishishikare kugwira. We surely have a reason to pay respect to Pastor Eli and to honor him for the things he did. Ni vy'ukuri turafise igituma twubaha cyane ibikorwa umwungere Eliya yakoze kandi tukabishira ku mutima tukabizirikana kuko ni ibikorwa binini cyane. But he is also an encouragement for us and an example to us. Ni ku bwacu ni ibikorwa vyiwe biradutera intege kandi bikatubera karorero. That we commit ourselves to the cause that he was serving. Kandi natwe tugashobora gukora twisunze ujya mutima yari afise ku Mana no kugikorwa c'Imana. We pray for his family. Tugasengera umuryango wiwe. We pray for the church here at Kiremba. Tugasengera ishengero ry'Ikiremba. Let us stand united and continue the ministry God called him to do. Reka rero twese tugira urunani tubandanye igikorwa ciwe ntigihagarare. May God bless us all. Imana ibahezagire mwese. Mwami Yesu turagushimiye aya majambo y'inkoramutima. Mwami abantu bawe bose bagira ivyizigiro ntibarire nk'uko abandi badafise ivyizigiro babigenza kuko twebwe turafise ikindi gihugu twateguriwe kandi hariho impera ku bantu bizeye bariko barakorana n'Imana. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Marakoze mbega Imana ishimwe. Ego twagomba kubandanya tuje kubikurikira
ariko hari abo twibagiye, hariho umuntu twibagiye, kumbure tuja twiyumva nk'uko umenga n'umwe muri twebwe, kuko ku ikanisa riheze yari ngaha niwe yatwigisha, n'uwitwa Fred ava hariya muri Canada, hama yari ino ariko arigisha. Uyu mwungere yarayahamagawe nawe yariko yigisha hariya, yazananye n'umukenyezi wiwe, tumusabe bahagarare. Fred n'uyu n'umukenyezi wiwe barazananye, mbega nabo nyene turabakiriye. Imana ibaduhezagirire. Kuwa Mungu w'ikanisa riheze yari ngaha, twari tumaranye iminsi atubwira ijambo ry'Imana, none rero yaje kwifatanya natwe muri uru rubanza rudasanzwe. Imana rero nishimwe. Twagomba tuvuge ibi by'ubuzima bw'umwungere wacu Bikungiko Eliya. Hama rero muri ubwo buryo twaragize imfunyapfunyo, kuko ntawovuga ibyamuranze byofata iminsi. Twaragerageje kwegeranya, ariko twovuga mu ncamake nk'uko biri. Incamake y'ubuzima bw'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba, Pastor Eliya Ndikungiko. Umwungere Eliya Ndikungiko yavukiye Ikiremba mu mwaka w'1940. Uretse iyo yagiye ariga amashuri nko muri Kongo no mu Mubirigi, n'ingendo nyinshi yagize zo kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu byinshi byo mu isi, ubuzima bwiwe yabumaze ari Kiremba, aho arinze yitaba Imana aba. Yubatse urugo rwiwe muri Ruheshi mu mwaka w'1962, yubakana n'umufasoni Rachel Mweminani. Imana yarabahezagiriye, ibahezagiza abana 12. Umwe ariko yaramaze kwitaba Imana, hasigaye abana 11, abuzukuru 52, abuzukuruza 16. Imana imuhamagaye yisaziye afise imyaka 84, ari mu rugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu ca Canada kuwa ndwi Rusama 2024. Ubuzima bw'amashuri mu mwaka w'1947 kugeza 1953 yiga ishuri ntoya hano Ikiremba. Kuva muri 1954 kugeza 1958 yize ishuri ndabigisha y'Iremera muri Kongo iharanira demokarasi. Kuva muri 1959 kugeza muri 1960 yize ishuri nderabigisha yo mu Kibimba hariya muri Gitega. Kuva muri 1974 kugeza 1975 yize teoloji mu Bubirigi. Ibikorwa vya leta yaranguye hano mu gihugu. Kuva muri 1961 kugeza 1966 yakora ku ishuri ntoya y'Ikiremba nk'umwigisha. Kuva muri 1966 kugeza 1968 yakora ku ishuri nderabigisha y'Ikiremba, Ecole Normale y'ico gihe, yari umunyababanga, umusekreteri. Kuva muri 1968 kugeza 1972 yari muri iyo shuri nderabigisha y'Ikiremba, ico gihe nawe yakora nk'umuyobozi w'indaro, directeur d'internat. Kuva muri 1972 kugeza 1974 ishuri yakoze ku ishuri ntoya y'Ikiremba ari umuyobozi. Ibijanye n'ibikorwa yakoze kandi n'ubuzima bwiwe bwo mu mpwemu.
umwungere wacu yavukiye mu nzu y'ababyeyi batari bwakizwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine. Yihanye akiri umwana muto afise imyaka 9 aho yiga mu mwaka wa 2 mu mashuri y'intango. Yabatirijwe muri mpwemu yera afise imyaka 13 yiga mu mwaka wa 5 mu mashuri y'intango. Amaze kuzuzwa mpwemu yera muri iyo myaka mu mashuri y'intango hageze akaruhuko gatoya, nta mwanya yata, yacaja ahantu agasenga. Imana imuha kugumana nayo, imuha amavuta ya mpwemu yera, kandi yongeza agira itumye agasaba ko ituma n'abandi mu Burundi, kugira ngo mu Burundi bwa ruguru naho nyine bumva ubutumwa bwiza. Yabisengeye akiri umwana, naho hazoshika ubutumwa bwiza bubohora kugira ngo nabo baronke mpwemu yera. Ageze mu mwaka wa 6 yaciye aja kwiga i Remera muri Kongo iharanira demokarasi, aho yagiye kwiga i Remera muri Kongo mu mwaka 53 yakomeje gukorera Imana mu migwi y'amashuri mu magroupe biblique i Remera. Nkuko yabikora mu mashuri y'intango, yakomeje kuza arafata imyanya mu turuhuko akaja ukwiwe agasenga Imana. Ivyo vyamuhaye kunesha amageragezwa y'ubuto. Ya myaka ya adolescence ikunda kugora benshi yayimaze yuzuye mu umuriro mwinshi wa mpwemu yera. Umutwaro wo gukwiza ubutumwa bwiza mu Burundi bwa ruguru kugira nabo bahabwe kurya kuri mpwemu yera yarawamanye. Yasengewe kuba umuzezi wa shengero gowe pasitori mu kwezi kwa 3 mu mwaka wa 72. Guhera uwo mwaka acarongora ububwiriza bwa Buhinga gushika muri 79. Mu mwaka wa 74 yagiye kwiga ishuri ya Bibiliya Theology mu gihugu c'Ububirigi. Avuyeyo mu mwaka wa 75 niho yasengerwa kuba umwungere wa 2 w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Yasengewe kuba umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba itariki mu mwaka w'ibihumbi 2010. Yarangije urugendo rwiwe ari mu rugendo rw'ibikorwa by'Imana muri Canada igenekerezo ry'indwi Rusama 2024. Akaba yitavye Imana. Ishengero ry'Ikiremba rifise ububwiriza 108, abapastori 120, abadiakoni 1785, abavuga butumwa 1146, n'abakristo 2285 n'amajana aho yakoreye ibikorwa vy'Imana mu yandi mamisiyoni. Ubuzima bw'umwungere wacu bwabaye ubuzima bwo gukorera Imana. Amaze kubatirizwa kuzwa mpwemu yera yakomeje gukorera Imana mu mashuri atandukanye yagiye arigamo. Amaze kumva akanovera ku buryohe bwa mpwemu yera, akaba yarazi ko mu Burundi bwa ruguru batari bwamenye ivyampwemu, yagize ubutwaro munini acanigwa cane no gusengera Uburundi bwa ruguru kugira ngo Imana yibuke aho hatari bwashike ijambo ry'Imana. Amagoze gusengerwa kuba umwungere wa 2 w'ishengero ry'Ikiremba, yakobeje cane gukorera igikorwa cyo gukwiza ubutumwa mu Burundi bwa ruguru. Aho rero akaba yarafashije cane gushinga no gukomeza amashengero ya Pentecote ya Kirundo, Kagari, Kayanza, Mukoni, Gashikanwa na Maramvya ya Kayanza. No mu gice cyo hagati y'igihugu mu ntara ya Gitega, umwungere wacu yarahakoreye imyaka itari mike afatanije n'umuhisi Pasiteri Nikodemu Nyandwi n'abandi bakozi b'Imana. Ibikorwa yakoreye Ikigozi mu Kirundo.
ishengero rya Pentecote rya Kigozi Kirundo ryatanguye muri 1966 ritangujwe n'ishengero rya Pentecote rya Mugara. Inyuma y'intambara y'72 ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba ryaciye rija kuvyura ibikorwa. Umwungere wacu yagiye gukorerayo cane cane guhera muri imyaka ya 73 akaba yarakorereyeyo cane ashigikirana n'abapasitori uwitwa Muhisi Manwa Natanayeli na Paul Bamboneyeho, abo bari amaze kwitaba Imana. Niwe yari umurezi w'ishengero rya Pentecote rya Kirundo, niwe yabasabira byinshi, niwe yahagarikira iyubakwa ry'isengero rukaba rwinjiwe muri ico gihe muri 80, ari naho baca basengera abapasitori ba mbere, hama barimwo umwungere wa mbere w'ubu Gatari Wilson, umwungere wa mbere wa hariya bo mu Kirundo muri uwo mwaka. Mu ntango niwe yigishije ibintu byinshi harimwo n'isuku n'ingene bifata imbere y'abakuru na cane cane mu gusaba ibibanza by'insengero. Yahakoreye ibikorwa byinshi byo kuvuga ubutumwa bwiza, gusaba ibibanza by'amasengero no gutanguza insengero, kubatiza n'ibindi byinshi. Isengero nziza cane cane Murama na Cewe n'izindi nka Murore niwe yazirondereye imfashanyo ngo zubakwe hatibagiwe n'amashuri menshi. Aho hose yagenda yigisha ijambo ry'Imana, hariho yigishiriza ku kiyaga Cohoha akigisha nk'abantu 4,000 atakinyamajwi, abantu bakihana, impwemu mbi zikava mu bantu, ibitangaza bigakoreka kuko yakora acaniwe na bwa bushobozi bw'umuriro wa mpwemu yera. Hari igihe yabatiriza abantu 403 ari kumwe n'umupasitori baje bavuye Ikiremba babiri, yariwe n'umuhisi mwungere Pasiteri Nikodemu Nyandwi, yari arongoye ishengero rya Pentecote ry'Igitega. Abo bantu 403 yababatiriza mu kiyaga Cohoha. Ahejeje kubatiza yasanze yariwe n'imisiba, ava amaraso menshi kugezaho atashobora kuja gusangiza. Ayo maraso yahagaritswe n'abariko baramusengera. Ibindi bihe bakabatiriza mu nzuzi zirimo ingona, ariko aho hose Imana yagiye imushoboza, imuha intsinzi muri byose. Niho yaca ahanura kubaka ingomero zigezweho, haca hubakwa ingomero. Muri ivyo bihe yahuye n'inzara, yashobora kumara indwi atarya, agakomeza asenga kandi avuga ubutumwa bwiza, kuko ico gihe abantu bakijijwe bari bake cyane. No mu bihe bibi y'intambara igihugu caciyemwo, ntiyigeze ahagarika ingendo zo kuvuga ubutumwa no gukomeza amashengero yo mu Burundi bwa ruguru, na cane cane ishengero rya Kirundo. Ishengero rya Pentecote rya Kigozi Kirundo yagiye kuronka ukwigenga muri 1989, ariko aho hose yasengera abungere ba mbere, ariko umwungere yagumye arigendera kandi arishigikira kugeza yitavye Imana. N'imbere yuko aje Canada, aho yavuye yitabira Imana, yari yagendeye ishengero ryo mu Kirundo, hanyuma acararayo n'umwungere wo mu Kirundo mu gihe ca Pasika. Imana yamuhamagaye, yasezeye ishengero rya Kirundo, akaba yitavye Imana. Iryo shengero rifise ubwiriza 127.
mu Kirundo yafatanye na Muyinga, yarashoboye kuba yiriwe arakorera ibikorwa vy'Imana imuyinga, agiye mu Kirundo akacarara arakesha mu masengesho, bwaca akaja kwigisha ahandi. Ibikorwa yakoreye muri Muyinga, yavuze ubutumwa bwiza cyane mu ntara ya Muyinga. Muri iyo ntara yarakoreye cyane mu bice bya Kagari, Karama na Mukoni, afasha gutanguza no gukomeza ayo mashengero. Mu ntara ya Muyinga, ishengero rya Pentecote ryatanguriye ikayenzi, ritangujwe n'ishengero rya Gishiha inyuma y'intambara ya 72. Ishengero ry'Ikiremba ryaciye rituma bavuga butumwa Ngoraniwe Wilson na Makarakara Elisha baza kuramira no kuvyura ibikorwa. Ico gihe baciye bakorera hamwe mu kuvuga ubutumwa bwiza. Umwungere wacu yarafashije cyane mu gushiraho ibicaniro Kayenzi, yavuye yimukira Mukoni, Karama, mu Kigasogwe no mu Kagari, mu Gashoho, aho hose yashinze ibicaniro. Ubu ni ivyicaro vy'amamisiyoni manini. Aho hose yarafashije cyane no mu bikorwa byo kubaka insengero kugira abantu barongaho basengera kandi heza. Niwe yasaba ibibanza vy'Karama, Kayenzi, Mukoni na Karusi. Kiremba yagiye gusubiza Gishiha, Kayenzi na Karama muri 78. Kiremba ikigumana Kagari, niwe yasengeye abapastori babiri ba mbere mu Kagari 84, harimwo n'umwungere wa mbere arongoye ishengero rya Kagari uyu munsi. N'inyuma yaho naho Ikiremba yarayimaze gushikiriza Gishiha, Karama, Kayenzi, Mukoni, umwungere yagumye akorerayo mu gufasha kwigisha abakozi b'Imana, kubaka insengero, kubaka amashuri n'amavuriro. Akarorero kagaragara n'urusengero yubakishije arorondereye financement rw'Imwakiro. Uwo mwungere yitavye Imana mu misiyoni ya Kagari, ifise ububwiriza 39, abakristo 49,000 n'abapastori 52. Muri iyo ntara ya Muyinga, mwungere yarahuriye n'intambara nyinshi cyane zigwanya ishengero ry'Imana, utibagiye inzara. Ariko muri byose we yaharanira ko abantu bakizwa neza, bakuzwa mpwemu yera. Ibikorwa yakoreye mu Gashikanwa Ngozi, uretse Kirundo na Muyinga, umwungere yarakoreye kandi mu Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, afatikanije n'umwungere Yoweri Bigirabagabo arongoye ishengero rya Gashikanwa. Gashikanwa hatangwa 78, ishengero ritangurira Mushitsi. Akaba yarafashije cyane mu kwigisha abakozi b'Imana, mu kuzana ba missioneri baba Sweda bafasha kwigisha abakozi b'Imana. Yarashoboye kumara ukwezi kose kurenga ariyo mu bikorwa. Yarakunda kuvuga ubutumwa bwiza kuko atakangwa no kurara mu nzu iteye ivyondo, isakajwe ivyatsi, ku kariri gato k'ivyatsi. Ari umwungere muri utwo tuzu, akarara afukamye ariko arasenga Imana. Yarafashije cyane no mu kubaka insengero mu bice bimwe. Ingozi bararengukishijwe kenshi mu ntwaro bagiye kugugara insengero. Yarafashije kandi mu kubaka amashuri y'intango ashigikira ubutumwa bwiza. Yitavye Imana Gashikanwa ifise ububwiriza 45 n'abakristo 80,736. Umwungere imbere yuko yitaba Imana yarasezeye ishengero
kuko kuva itariki 28 gushitsa 31 za ntwarante uyu mwaka yararigendeye agiye gusezera, mugabo batabitahura nawe nyine kumbura atobivuga cyane. Ibikorwa yakoreye muri Maramvya Kayanza, imbere yuko ubutumwa butangura mu Maramvya Kayanza, umwungere wacu n'abandi bahora baca mu gisagara mu Kayanza bavuga ubutumwa, bongera batanga amajwi ya Pantekote mu gisagara canke mu isoko, hama rero kwihereza batangura kubitahura muri 71 n'ishengero ryatangura neza, aho ngo bahasanga abantu biravyingwa n'ibindi kuko bari bagisenga ibigirwamana. Mu Maramvya hagiye gutangura 83 hatangujwe n'umwungere Yoweri Bigirabagabo avuye Mushitsi, aho hose umwungere wacu yari kiremesha mu gutanguza ibikorwa. Umwungere Wilson Nkoraniye yagiye kuza 84 inyuma y'ikibaterizo ca mbere. Ishengero rya Maramvya ryatanguriye mu kazu k'imbingo hajya nyene mu Maramvya, aho hose yarahigishije kandi ntiyatinya kurara muri utwo tuzu. Kuri we icari gikomeye yari imitima y'abantu, nk'uko yakora ahandi no mu Maramvya yarahakoresheje mu gutanga inyigisho z'ijambo ry'Imana, akaja mu basaba ba missionnaire n'abandi bashitsi kuvuga ubutumwa bwiza. Yaravugiye cyane amashuri n'ivuriro kuko byagenda bishigikira ubutumwa bwiza. Niwe yubakishije iryo vuriro asabye imfashanyo kuwitwa François. Yarashobora kumara ukwezi kose ari kuvuga ubutumwa atabanje no kugaruka no kuraba utwo tuzu. Imana yarakoze imukoresheje. Ikiremba ntiyakunda kuhaba, yakorera cyane mu Burundi bwa ruguru. Yari hebereye ubutumwa kuko n'umuryango yawubamwo gake. Yarakunda cyane gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma mu migwi itandukanye arangije urugendo rwiwe Maramvya ifise ububwiriza 50, abakristo 45. Ikindi bazokwama bamwibukira ko n'inyigisho ubutumwa bwiza kugeza naho abantu bamwigana no mwijwi. Mu gusezera ishengero rya Maramvya yigishije ko bogumya ukwizera twahawe rimwe gusa. Uwo munsi ishengero ryamuherekeje n'imodoka yari mu baranga kwirekura, yagiye neza yasezeye. Ibikorwa yakoreye Igitega hatunganijwe na Luka Kayaga wo muri Kayogoro na Nathanael Gobahirya wo muri Kiremba. Baza barahamara iminsi nk'amezi 6 baza barakuranwa. Gitega ahashize ishengero rinini cyane. Imana ibiheregwe icubahiro ibikorwa yakoreye no kumugara. Kumugara ntiyahakoreye cyane, uretse ko yaje arafasha cyane mu nyigisho. Ibikorwa yakoreye i Bujumbura, yarahagarikiye ishengero rya Pantekote ry'i Bujumbura ikiringo c'amezi 6 inyuma y'urupfu rw'umuhisi Pasiteri Mafefere Manase. Inyigisho za Bibiliya yarakunda cyane, inyigisho zinjiye muri za Bibiliya mu bana no mu bakuze. Akaba yitavye Imana yaratanguje inyigisho z'ijambo ry'Imana ryinjiye, aho abigisha ibitabo vya Bibiliya kimwe kimwe ku bakuze no ku bana. Ku bakuze izo nyigisho zikaba zari zimaze gutanguzwa mu misiyoni 10. Ku bana naho zikaba zimaze gutanguzwa mu misiyoni 7. Umwungere wacu yarafashanije mu itanguzwa ry'amashuri y'abapantekote muri Canada, muri Amerika, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Australia n'ahandi.
ibyaranguwe mu iterambere ry'igihugu. Iruhande y'ugukwiza ubutumwa bwiza, umwungere yaritaho cyane ibikorwa by'iterambere bishigikira iterambere. Ibisata nyamukuru yitaho byari bijanye n'inyigisho by'amashuri, amagara y'abantu, kwitaho imfuvyi, abagendana ubumuga, kubungabunga ibidukikije, uburimyi n'ubworozi n'ibindi. Ibijanye n'amashuri, umwungere yitavye Imana ishengero ry'Ikiremba rifise amashuri y'intango 142. Amashuri kuva ku wa mbere ku w'icenda ni 116. Amashuri yisumbuye poste fondamentale 52. Bibanza vyinshi vyo kwigishirizamwo abakuze gusoma no kwandika. Yarafashije cyane kandi no mwishigwaho rya kaminuza y'ibiyaga binini yo twita IGR. Ibijanye n'amagara y'abantu, shengero rifise ibitaro bikuru ibitaro bikuru, hanyuma n'ibitaro bya komine imwe nyene, amavuriro mato 8. Ugufasha imfuvyi, ikigo c'imfuvyi c'Ikiremba, umwungere yabaye mu bantu batanguje orphelinat y'Ikiremba. Iyo orphelinat yatanguye 62, ikaba imaze kwakira abana b'imfuvyi 1000 kuva itanguye. Ubu hakaba haraba imfuvyi 87. Kwita abagendana n'ubumuga, ubumuga naco cabaye mu bintu byamuranga cyane. Ari mu bantu batanguje igikorwa cyo kwakira no gufasha abana bagendana ubumuga kwende. Ico gikorwa kikaba kimaze kwakira abana bagera ku 338. Ubu hakaba hari abagendana ubumuga 64 baharerewe. Indunduro muri ivyo bikorwa yaranguye byose, yarangwa n'ukwicisha bugufi guhambaye nk'umuzezwa shengero koko ahimbara Imana. Arinze arangiza asenga afukamye agikesha nijoro, ari imbere ya nyenijuru n'isi n'ibanga rihambaye koko. Ariko ivyo byose aho yagenda akora, baba bari kumwe n'umwungere umuhisi wacu, umwungere wa mbere Madengo Abedenego yitavye Imana, niwe yamushigikira kugira ngo amurungika gukora ivyo bikorwa hirya no hino. Ndaho yaduka ariko barasezerana, arinda arangiza rero ivyo bikorwa kibibandanya. Mu ncamake ivyo yaranguwe ntawo bihwanya, ariko hasa nahateguwe agatabo twibaza ko tuzokagwiza, na kandi cyane gafatanye n'ibikorwa bakoranye n'umuhisi mu minsi iri imbere kizosohoka. Imana rero baduhezagirire ibikuru bikuru, ntawo biheza ivyiwe. Ivyamuranga nk'uko hano vyavuzwe, byarakunda gusenga. Ndi muri Sweden 86, wahora mwigisha Kongo yarambaje ngo mbega ari hehe ubu? Ndi n'umwungere wa kabiri w'ishengero ry'Ikiremba. Ndi kubera kumbajije uko ngo yari umuntu nzi kuva ari umwana yakunda gusenga Imana. Ivyo rero yarabigumyemwo, yarabikuriyemwo, na kugeza n'uno munsi ni nkuko muvyumvise yarangije akibikora. Hama kandi twari tukimukeneye, ariko Imana yabonye ko akwiye kuja kuruhuka. Yatanguye kubivuga igihe kimwe twari dufatanye urugendo tuja mu Kirundo. Tuvuyeyo nari umudiyakoni, mbere nari n'umusore, ahandi gusengera abakozi b'Imana hariya mu Kirundo. Ariko aranyonga imodoka, tugeze mu Kayanza, yibuka umuntu bahora basengera hamwe w'Ibujumbura. Uwo muntu aca atangura kunyiganira, naho hari nka saa moya y'ijoro mu modoka, ati naka yakunda gusenga ngo ndakumbuye Yesu, yakunda kuvuga ngo ndakumbuye Yesu. Ndahora ndumviriza ngo kuko yamukumbuye yaciye amujana, ngo ndumva natwe ko dukwiye gukumbura Yesu. Ndabona handi
sinasuye kugira icyo ndamubwira muri uwo mwanya. Arabikomeza aravuga, tujana i Bujumbura mu ijoro hagati, ndahora ntinovuga ariko aranyonga, hamwe atobitahura yoca amererwa nabi. Dushitse ngaha narayombotse imuhira, nsa n'ugiye kumufukamira. Niki kintu wavuze, ukumbuye Yesu naka yamukumbuye ngo yaciye amujana. Nawe wavuze ngo ugomba guhera ubu ngo dukumbure Yesu ngo hava tujana. Ndimwungere ndasavye, aho mukumbure akakujana uzoba udusize he? 8 ndasavye ico gisabisho ugihindure. Turagukumbuye, tugomba kuturera. Ishengero ryacagukumbuye. Acarambwira ati humura naje narabonye ko ntubibandanya. Narasabye mbere imbabazi Imana kuko ibikorwa byari bikiriho, none Imana ishimwe yamwongeye imyaka ingahe 36 ivyo yakoze yarabonye ko hageze. Ejo bundi rero nja numva ariko aravuga isa n'uvugishwa ngo aya majambo yankumbuje ijuru, ngo ndumva nkumbuye ijuru. Nikarabaye aragiye. Iyo ni muri uno mwaka ntihatanguye kuvyumvikanisha bivuga, none natwebwe reka dushiraho Imana yashitse. Yamuboneye ivyogira ikimazi, kandi ivyo yabwiye arangura. Imana izodufasha tubifate nka nkama, ntibitubisigaho nyene, tubigendere. Kandi ibikorwa yatanguje hirya no hino bize biramigwe, bibandanye bikorwa, kandi Imana iri kumwe n'ishengero bizoshobora gukorwa nuko Imana ibaduhezagirire. Muri uyu mwanya naho twagira ngo twumvirize abaje baserukiye amashengero, abaje bavuye hirya no hino, tubaha umwanya bagira ico bavuga. Duhereye kuri aba batuvyaje ubutumwa, hariho witwa Samuel, ariko bakazanana na Bengte, nivyo basavye ko bahagararana ngaha. Umwe afise igihe yatumwe, uwundi igihe yatumwe. Kaze cane. Welcome. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mimi kwa jina naitwa Benti, ni missionary, naishi Tanzania. Jewe ku mazina banyita missionary Bengte, mbahariya mu gihugu ca Tanzania mu Wasukuma, lakini kihuduma niko Afrika Mashariki na Kati. Kuby'ibikorwa by'Imana nkorera muri Afrika y'ubuseruko. Nasimama mbele yenu kama mwakilishi wa makanisa ya Kipentekoste nchi za kule kaskazini, Norway, Sweden, Denmark na Finland. Mpagaze hano kugira ngo nshikirize ijambo ku ruhande rw'amashengero yo muri biriya bihugu by'uburengero bwa Buraya, ariyo Norvege, Sweden na Finland. Makanisa ya kule wanamtambua sana mtumishi wa Mungu ambaye ametangulia kwa Bwana. Amashengero yo mu ivyo bihugu asanzwe yaramenyereye umukozi w'Imana yatashe. Na kanisa la Kiremba linasifika sana kule katika nchi hizo. Kandi ishengero ry'Ikiremba nahari yarirazwi muri biriya bihugu. Na hiyo ni kwa sababu mtumishi wa Mungu amefanya kazi vema. Ivyo rero byavuye ku mvo yuko umukozi w'Imana yakoreye Imana neza. Na wamissionari wengi wa kutoka Sweden wamekuwepo katika mali hapa Kiremba. Kandi murazi ko muri kahise abamissioneri benshi barakoreye hano Ikiremba. Na wengine wameshatangulia kwa Bwana, lakini walio hai pia wanatuma salamu zao kwenu. Zabaritavye Imana batwitangiye imbere muri abo bamissioneri, ariko bakiriho baratumye amaganuke.
na wanawaombea katika nyakati hizi ngumu, barabasengera mu bihe nk'ibi bigoye murimwo, na wanaombea familia ya mtumishi wa Mungu. kandi barasengera n'umuryango usizwe n'uyu mwungere. Pia pokea salamu maalum kutoka mchungaji Marcus wa kanisa la Pentekoste Jönköping. Turabashikirije kandi ntasho zimva mutima ziva ku mukozi w'Imana yitwa Marcus akorera hariya mu ishengero rya Jönköping. Wao ndio kanisa ambao walimtuma mama Marion ambaye alikuwepo mahali hapa. Uwo niwe niryo shengero ryarungitse mu missionnaire yitwa Marion yakoreye hano mu ishengero ry'Ikirembo. Mwezi wa 8 mwaka jana tulikusanyika watumishi wa Mungu hapa Burundi, tulikuwa pale Kayogoro. Kwezi k'umunani k'umwaka uheze abakozi b'Imana bose mu ishengero rya Pentekoste mu Burundi twarakoraniye hamwe mu ishengero rya Pentekoste mu Kayogoro. Na mtumishi wa Mungu ambaye ametangulia sasa tulikuwa pamoja naye. N'uyu mwungere yitavye Imana yatwitangiye imbere twari kumwe muri ico gikorano. Na katika kipindi kimoja alisimama akasoma neno la Mungu. Mwanya kanaka yarahagurutse arasoma ijambo ry'Imana. Akasoma, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Ayacasoma rya jambo ry'Imana rivuga ngo nagwanye intambara nziza. Mwendo nimeumaliza. Narangije urugendo. Imani nimeilinda. Nazigamye ukwizera. Na sote ambao tulikuwepo mahali hapa tulisikia kwamba mzee sasa anatuaga. Twebwe twese rero twari muri ico gikorane twaciye dutahura yuko umwungere ahejeje kudusezera. Na kwa kweli tuliona kwamba haya maneno ya Paulo yalimfaa sana pia mzee wetu. Vyukuri na twebwe turabona ayo majambo yakoreshejwe na Paulo ko n'umwungere yarakwiye kuyakoresha. Maana tukiangalia kazi yake na huduma yake amevipiga vita vilivyo vizuri. Uko ituravye ibikorwa yakoreye Imana ni programme zose yakoreye mu Imana tubona ko yagwanye intambara nziza. Na mwendo ameumaliza. Kandi urugendo yararurangije. Na imani ameilinda. Ikini nacho yarazigamye ukwizera. Mtumishi wa Mungu ambaye ametangulia, umukozi w'Imana yatwitangiye imbere, ni mfano mzuri kwetu sisi sote. Ni icitegererezo ciza kuri twebwe twese. Na niombi katika maisha yangu. Ryo ni sengesho mfise mu bugingo bwanje. Mimi nije nikamaliza vizuri kama mzee wetu. Ko najewe Imana yongirira ubuntu nkazorangiza amahoro nk'uyu mwungere arangije. Nchi za Norway, Finland, Denmark na Sweden. Ibihugu vya Norvege, Denmark, Sweden na Finland tunaheshimu huduma aliyofanya mzee. Turubaha cyane ibikorwa Imana yakoresheje uwo mwungere. Asante Mungu kwa sababu turashimira Imana cyane ko Imana ariyo yamuhaye agakiza. Na siku Mungu atakapotuita na sisi wengine, igihe rero byashitse natwe Imana ikaduhamagara tushikiriwe, tunaamini tutamuona kule juu. Twizigira neza ko tuzosubira guhura n'uyu mwungere mu bwami bwo mu ijuru. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire mwese. Amahoro. Yesu ashimwe. My name is Pastor Samuel. Izina ryanje ni Pastor Samuel. I'm one of the pastors in Philadelphia Church in Stockholm. And umwe mu pastori b'ishengero rya Philadelphia in Stockholm. There are some days that you long for. There are some days that you long for. Hari iminsi usigara wifuza. You look forward to them. Hanyuma iyo minsi ukifuza kuyibona. And you are excited about them. Hanyuma mbere ukumva ko iyo minsi uyikumbuye. This is not one of those days. This is not one of those days. Iyo minsi si nk'iyi minsi turimo. We were not hoping for this day. Ntitwifuza iminsi nk'iyi turimo. We were not desiring this day. Kandi ntituyifatira ingingo. But today we are here to mourn Pastor Eli. Ariko turi ngaha nk'abagandariye umwungere Eliya. But we find comfort ariko turaronka ibituremesha that he is with the Lord, kuko tuzi neza tudakekeranya ko ari kumwe na Kristo, and that we one day will meet him again. kandi kundi munsi tuzosubira kumubona.
Our church in Stockholm, ishengero ryacu i Stockholm we share the grief together with you as a church today. twarafatikanije umubabaro n'ikigandaro na mwebwe, And we share the grief with a family. kandi twarasangiye umubabaro n'umuryango. Please receive our condolences. Rero mwakire ukubaremesha kuvuye ku mitima yacu. Now, for many years, the Church of Kiremba Haciye imyaka myinshi ishengero ry'Ikiremba and the church in Stockholm has been in close partnership. n'ishengero ryo muri Swede muri Stockholm dufitaniye imigenderanire ikomeye cyane. One important reason for this partnership was the leadership of Pastor Eli. Kimwe mu byari bigize iyo migenderanire bwari uburongozi bw'umwungere Eliya. We saw his wisdom Twarabonye ubwenge bwiwe yahawe n'Imana and his spiritual gifts. n'ingabire z'impwemu zari muri we. He was a true leader Yari umurongozi w'ukuri and a spiritual father. kandi n'umuvyeyi mu by'impwemu. He was a very dear friend to many of us in Philadelphia Church in Stockholm. Yaratandukanye n'abantu benshi muri twebwe mu ishengero ryacu muri Philadelphia. And especially to our senior pastor, Niklas Piensoho. Rimwe mbere cyane n'umwungere wacu Niklas. He would have loved to be here today, Ntiyashoboye kuba hano no munsi to be with you and pray with you. kugira ngo abane namwe asenge hamwe namwe. But his health isn't permitting him to do that today. Amagara yiwe ntiyamukundiye kuba hano. But even though senior pastor Eli, Naho umwungere Eliya he was one of the great revival leaders. He was a great revival leader. naho yari umurongozi ari nk'inzira y'umuvyuro. He was building a big church, a good church. Murabona asize urusengero runiniya cyane yubatse, But he always acted with humbleness and with grace. ariko n'umuntu yamabonekamwo guca bugufi cyane. He had the heart of a pastor. Yari afise umutima w'umupasitori. And we pray Twarasenze that God will rise up leaders as Pastor Eli once again. ngo Imana isubire ihagurutse umupasitori ameze nka Eliya, With the same spirit afise imwemu nk'iyo yari afise and the same power n'ubushobozi nk'ubwo yari afise for a leadership for the church in Burundi kubw'uburongozi bw'ishengero rya Pentecote mu Burundi and for the kingdom in this world. kandi no kubw'ubwami bw'Imana muri iyi si. Romans 14:8 says this. Mu cete cy'abandikiwe Abaroma igice cya 14 ku murongo w'8 havuga ngo If we live for the Lord. If we live, let us read. Romans 14:8. Dusome hariya mu cete cy'Abaroma igice 8, icete cyandikiwe ishengero ry'i Roma igice 8, igice 14 ku murongo w'8. Namba turiho kuba umwami, kandi namba dupfa kuba umwami. Nuko namba turiho canke namba dupfa turaba umwami. If we live for the Lord. Namba turiho turaba umwami. If we die for the Lord. Namba dupfa kuba umwami. Whether we live or die, namba turiho canke dupfuye, we belong to the Lord. turaba umwami. For those who believe in Jesus Christ, Kuri abo bizeye Kristo Yesu, death is defeated. urupfu rwaraneshejwe, rwaratsinzwe. Even though we die, Naho dupfa, death cannot break the fellowship with Christ. urupfu ntirushobora kudutangira ngo rutubuze kubana na Kristo. Therefore we know and we anticipate to be with the one who has gone before us. Rero tuzosubira kubana n'abatwitangiye imbere. In Christ we continue to live. Muri Kristo tuguma turiho naho twopfa. Even though we may die one day, naho dushobora kuzopfa kindi gihe, we will meet again. tuzosubira kubonana. This is our faith. Uku niko kwizera kwacu. And this is our hope. Ibi nivyo vyizigiro vyacu. So for all of us who live today,
rero twese twizeye kristo let's renew our commitment to Christ once more. reka dusubire tunagure imigenderanire yacu na kristo Just like Pastor Eli did his whole life. nk'uko umwungere Eliya yabigaragaje mu buzima bwiwe bwose. May God be with us all. Imana ibane natwe twese. Amen. Amen. nuko barakoze bari basabye ko bocishamwa ijambo ritogi wari kwarigisha biri kure twagomba tuje imbere duhe kaze ubusorekuye amashengero ya Pentecote mu Burundi umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ryo mu Kayogoro turamuhaye kaze ngiye kuvuga ko parce que je vais ce verset. Yesu aramubaza ati mbega nyina wanje urizwa n'iki ariko genda kwa bene data babarire utagira duge kwa se ari weso tikumana yiwe ariyo mana jambo naryiyumviriye rwose. J'ai donc médité beaucoup sur cette parole. ari naho mburitiro ndiko ndaryibazako twese ngaha twabona abamarayika twoca duhagarara tukakira amakosa kubaraba bangahe mugomba kuyoduhamagara. Combien souhaitez que Dieu, Jésus nous appelle? murifuza ko yoduhamagara? Vous souhaitez que Jésus vous appelle? Ntungoreko Ne me touche pas, kuko car araduga kwa data je ne suis pas encore monté vers mon Père. ariko niyo ngomba nduge Mais je vais y aller immédiatement. ariko ntungoreko Mais ne me touche pas maintenant. ndacyari mu mabanga. Je suis encore dans le mystère secret. dushishikare kugira tuzigame umwanya Nous allons continuer umwanya pour wose protéger usigaye le temps qui reste. turahakaze umwungere wa mbere w'ishengero y'Ikiremba Nous donnons la dushishikare bienvenue au révérend pasteur de Kiremba. umusobanuzi n'uyu nyene kaze cyane. Magaza anduhera ndatangara mbonye imigabo y'Imana n'ingeni yishitsa iyigisha muri mwema yagiza gashitse Je vous salue encore la paix de Dieu. turanezerewe n'amajambo y'Imana. Nous sommes très heureux des paroles de Dieu. twese abaraha turabizi. Nous tous qui sommes ici, nous le savons. umuntu wese yahariwe Quiconque a été pardonné, niwe muntu ahiriwe muri iyi si. c'est vraiment la personne la plus heureuse sur ce monde. Ikiremba hariho umukobwa yagwaye Il y avait une umutwe fille bitameze neza qui avait un trouble mental à Kiremba. hanyuma akaza iyo nshitse harya Et chaque fois que j'arrivais là à akirukanga ku l'église, muduga w'iwanje elle courait sur ma voiture akakubitako ku kirore gutya et elle frappait, elle tapait sur le miroir, opasite sur le pare-brise. Elle disait, Pasteur, ngo nta munyakiremba atazi ko ingero y'icyaro urupfu il n'y a aucune personne de Kiremba qui ne sait pas que le salaire du péché, c'est la mort. nicyo yamanda musako C'est voilà, c'était sa salutation. ngo toujours. ntibago nta munyakiremba atazi ko ingero y'icyaro Il urupfu disait, personne de Kiremba qui ignore que le salaire du péché, c'est la mort. none turumvise aya majambo y'Imana. Alors maintenant, nous venons d'écouter ces paroles. Imana nishimwe Que Dieu soit loué. n'uwo yatanze Imana imuheza. Que Dieu bénisse celui qui vient de prêcher aussi. nanjye mvuga amajambo makeya Moi aussi, je vais vous donner des peu de paroles. ubutumwa bwiza bwa Yohana L'évangile selon Jean,
ubutumwa bwiza bwa yohana La bonne nouvelle selon Jean, igice cya 20, le chapitre 20. tuvuye mu minsi mikeyi tuvuye kwibuka ibya pasika. Il y a peu de jours, nous étions en train de commémorer, de célébrer Pâques. ibya pasika nabyo itwereka ngene twakijijwe, Et Pâques nous montre comment nous avons été sauvés, ngene twasohotse tukava mu byaha, comment nous sommes sortis du péché hanyuma tukaba abantu b'Imana. et que nous sommes devenus des hommes de Dieu. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Que Dieu soit loué. Dusome rero igice cya 20. Nous allons lire Jean chapitre 20. dutangure ku murongo wa 11. On commence par le verset 11 hanyuma rero tugeze ku murongo wa 18. et on va arriver sur le verset 18. Dusome mu izina rya Yesu. Nous lisons au nom de Jésus. Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Mariya yarahagaze kumva arira, akiriko ararira arunama arunguruka mumva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera, bicaye umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo ya ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Nawe ati nuko bakuye umwami wanje, nanje nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ibyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Urondera nde? Ndabusubiramo ujya murongo wa 15. Répète le verset 15. Kuko nibo ngiye kuvuga ko. Parce que je vais parler de ce verset. Yesu aramubaza ati, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Urondera nde? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho, aramubwira ati, mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndagira aho wamushize ndamukureyo. Yesu agira ati, haleluya, Yesu agira ati, abafise mwese Bibiliya, Yesu agira ati, Jésus l'appelle. aramuhamagara ati, Mariya. Nawe arahindukira amwitaba mu Giheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati, ntunkoreko, kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire, utagira duge kwa se ari we so, ku mana yiwe ariyo mana yanyu. Haleluya. 18. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru, nabonye nde, nabonye nde, nabonye umwami. J'ai vu le Seigneur. Abadondera ibyo yamubariye. Mwami, mu izina rya Yesu, jewe n'ubwenge bwanje n'ugutahura kwanje, ndi muto kugeza ntushobora gusobanurira ijambo. Ni wowe nyine worisobanura, kandi mbuye mu waduhaye ari muri jewe yorisobanura, abantu bagatahura. Haleluya.
nushimwe nuhabwe icyubahiro kw'iki kibazo kibazwa isi yose kigiye kubazwa n'iri shengero rya Ottawa. Ngurizwa n'iki urondera ndi. Haleluya. Hanyuma niwampamagara ndakwitaba, niwampamagara ndakwitaba. Uyu yaramuhamagaye akwitaba mu Giheburayo, ariko je nza kukwitaba muri mpemu yera. Yesu nushimwe. Ndavuze urakoze. Dusobanurire amajambo, dusobanurire mu izina rya Yesu umwami wacu ari mu ijuru. Amen. ako n'agace mwumvise, reka tubandanye rero. Ariko hariho ufite imodoka yahagaze imbere ya modoka yatugirira neza ikatuzanira uyu mubiri. Basaba ni LA 3558 nyene yo ikura mu nzira kuko yabujije abagomba kujana ijya modoka. Murakoze. Twobandanya rero n'umwongere aserukiye abandi bongere bo mu ishengero. Imana ibahezagire. Batubwiye yuko hariho undi munyacubahiro nyakubahwa Maire de la Ville, tumusabe nawe nyine ahagarare. Muramubona? Mbega turamwakiriye? Imana igire gute? Kaze cyane nyakubahwa. Murakoze. Tuje imbere. Barakoze cyane. Uno munsi ni umunsi ugoye ku muntu wese yambaye umubiri, ariko Bibiliya nayo ikatubwira ibinyuranye n'ivyo, kuko itubwira ko ari umunsi w'umunezero, umunsi waho umugororotsi aba atahutse mu bwami bw'Imana. Ubwa mbere rero mu izina ry'inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi, twagira tubanze gushimira amadelegasiyo yose yaje, duhereye ku bavuye muri Swede n'ibindi bihugu, kandi mu izina ry'iyo nama nkuru tugakengurukira banyakubahwa barongoye igihugu baje gufasha inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi kuri uyu munsi wahambaye, umunsi mukuru, umunsi waho dushima Imana ko Imana yakiriye umukozi yayikoreye. Uyu mukozi umwongere Pastor Ndikumwiko Elia arangije ari we asanzwe arongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi, kandi muri ico kiringo yaturongoye cyose yakoreye Imana mu gihe kigoye n'icoroshe, kandi twamubonyemwo ibyiza byinshi, haba mu nama, haba mu mashengero ya Pentecote mu Burundi. Yatubereye akarorero, atubera umuvyeyi. Babivuze ko atawoshobora kubivuga byose, ariko inama y'amashengero, inama nkuru y'amashengero yifuje guhoza ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba riri muri uyu mubabaro, ariko kandi tuvuga tuti munezerwe, mushima Imana
nuko umukozi w'Imana atasha amahoro. Kandi Dawudi murazi uko yavuze ngo icompa nkazopfa nk'uko umugororotsi apfa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twagira duhoze kandi umuryango twarabibonye uburyo bigumije bakihangana, nabo nyene batubereye akarorero keza, atanduru twigeze twumva, ariko twababonana umunezero ko umuvyeyi wabo atashe mu mahoro. N'inama nkuru natwe ubwacu turatakaje, kuko nkuko twavyumvise ibyo twari kuvuga byose, yatubereye umuvyeyi, atubera umuhanuzi, araturongora muri byose. Nico gituma inama nkuru y'amashengero nayo tuyihojeje, kandi dusaba kw'Imana nk'uko yabidusabira yobandanya kubana natwe. Munyemerere nanje ndangize soma rino jambo riri muri Daniel 12:3. Ni jambo rivuga ngo, kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye umurongo nshaka guhereza ishengero ryose ry'ikiremba, mbere na twebwe twese n'iri jambo, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Niriragi twumvise uburyo yashikanye benshi ku bugororotsi, shengero ry'Imana ry'ikiremba n'ayandi mashengero yose ndabifurije kugira uyu mutima wo gushikana benshi ku bugororotsi. Imana ibahezagire. barakoze. Imana ibahezagire. Hama rero twagomba turabandanye n'userukira ukiamuka. Tunamshukuru Mungu wetu, turashimira Imana yacu kwa haya ambayo yametutokea. Kuri ibi byose byashitse, tunampa Mungu tukufu. Imana tuyihaye icyubahiro. Mimi naitwa mchungaji George Johannes Mwita. Jewe nitwa umwungere George Mwita. Na simama hapa mbele zenu waombaji wenzangu, mpagaze hano imbere yanyu mwese kuwakilisha mashirika mawili. Mpagaze kugira ngo nserukire amashirahamwe canke ibikorwa vy'imigwi ibiri. Kwanza ni kanisa la FPCT Tanzania. Ubwa mbere naza kuvuga ku ruhande rw'ishengero rya FPTC rya Pentecote muri Tanzania, na baadaye ukiamka. Hanyuma ngira ico nshikirije no kwizina ry'ishirahamwe y'amashengero ya Pentecote yo mu bihugu vy'ubuseruko no hagati yitwa ukiamuka. Biblia katika Warumi sura 12 mstari 15, Biblia iravuga mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 15, inatufundisha tufurahi na wao wanaofurahi. Aho hantu hatwigisha ngo twame tunezeranwa n'abanezerewe, na tulie na wao wanaolia, ariko kandi tulirane n'abarira. Napotoa salamu hizi, igihe ndiko ndashikiriza izi ntasho, natambua uongozi wote ambao uko hapa, ndatahura neza ko aba barongoye bose bari hano, na wageni wote ambao wako hapa, n'abashitsi bose bari hano, na ninyi nyote waombolezaji wenzetu, na twebwe twese turi hano. Kanisa la FPCT na kanisa la Sepebu Burundi, amashengero ya Pentecote muri Tanzania n'amashengero ya Pentecote arukiye muri Sepebu mu Burundi, na ushirikiano wa miaka mingi sana. Bafitaniye ubucuti bw'imyaka myinshi cyane. Tumebadilishana wachungaji, twagiye tubona impinduka zo mu burongozi. Wachungaji kutoka kule kwetu wanakuja kuhubiri huku. Twagiye turahana mu ntonge abakozi, abachungaji canke abungere kuva hari Tanzania bakaza kwigisha ino.
wachungaji kutoka huku Burundi wanakwenda kuhubiri Tanzania. ariko kandi n'abakozi b'Imana kuva mu Burundi bakagenda kuvuga ubutumwa bwiza muri Tanzania. Na baadhi ya watumishi wengi sana wameishi Tanzania kwa miaka kutosha. Kandi abakozi b'Imana batari bake benshi barabaye mu gihugu cha Tanzania imyaka myinshi. Kwa hiyo CPBU na FPCT ni ndugu katika Kristo. Byumve rero ko CPBU na FPTC ni inshuti. Tulipopata taarifa za msiba huu, tumaze kuronka izi nkuru za kino kigandaro, uongozi wa kanisa ulipanga kushiriki. Inama nkuru y'ishengero yaragize inama. Kwa hiyo niko hapa kuwakilisha salamu za askofu mkuu wa FPCT Mchungaji Mulenga. Ndi ngaha rero kubera narungitswe kugira nshikirize ubutumwa kw'izina ry'umwungere mukuru arongoye amashengero ya Pentecoste Tanzania yitwa Mulenga. Na anatoa pole nyingi sana kwa familia ya marehemu. Arashikirije rero ubutumwa bwo kuremesha cyane umuryango w'umwungere yatwitangiye imbere. Anatoa salamu za rambirambi pia kwa uongozi wa kanisa hapa Burundi. Arashikirije kandi ubutumwa bwo guhoza ku mashengero ya Pentecoste mu Burundi. Kwa tunaomba mpokee salamu kutoka FPCT. Turabasavye rero mwese mutwakiriza intasho ziva mu mashengero ya Pentecoste FPTC muri Tanzania. Pia labda nilete salamu muhimu kutoka kwa Askofu David Batenzi. Murankundira kandi ndabashikirize intasho zavuye kuri ya mwungere muzi yitwa David Batenzi. Maana yeye alifahamiana kwa karibu sana na marehemu. Nkuko mubizi bari bazinanye cyane n'umwungere muhisi barakoranye. Tulipomuuliza kama atakuja huku, tumubajije ko yoshobora gushikino, amekuwa na mambo mengi ameshindwa kufika. Hariyo ibintu byinshi atashoboye gushikako. Akasema tumwakilishe pia. Bitamukundiye ko yoshobora kuba hano acara musaba nawe nyene yuko yomuserukira muri no rubanza. Kwa hiyo pokeeni salamu pia kutoka kwa askofu mkuu mstaafu wa FPCT. Tuwasabe tumwakire kandi ubutumwa intasho ziva kuri ya mwungere Batenzi Dawidi. Pia naleta salamu kutoka ushirikiano wa Pentecoste Afrika Mashariki na Kati. Naje hano kandi nzanye ubutumwa buva mu ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecoste yo mu bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko no hagati. Mimi na ndugu yangu tulipata neema kuwa viongozi wa ushirikiano huo. Twebwe n'uyu ariko aransobanurira twaragiriye ubuntu kuronka uburongozi mu iryo shirahamwe. Kwa hiyo nilitumwa pia kama katibu mkuu nimwakilishe askofu ambaye ni mwenyekiti wa umoja huo. Natumwe rero nk'umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe kugira ngo ndabariserukire hano. Kwa hiyo pokeeni salamu kutoka kwa mwenyekiti wa Ukiamuka. Turabashikirije rero intasho n'ubutumwa buvuye hariya ku mwungere mukuru arongoye Ukiamuka. Askofu David Macharia. Yitwa umwungere Macharia Dawidi. Yeye ni askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Ni umwungere w'ishengero hariya mu gihugu ca Kenya. Umoja wa makanisa unatuma pole nyingi sana kwa kanisa la CPBU. Ubumwe bw'amashengero ya Ukiamuka baratumwa bwo kuremesha cyane amashengero ahurikiye muri CPBU kwa kupoteza mmoja wa watumishi mahiri sana kwenye kanisa lenu. Ko bazi neza ko twabuze umwungere yarafise ikimazi kinini hagati mu bandi. Mwisho niseme, munkundire mu kurangiza mvuge nti mtumishi wa Mungu anapofariki, iyo umukozi w'Imana atashe agodotse, basi mraba wake wa kazi umekuwa umefikia mwisho. Nukuvuga ko nibikorwa yariko arakora. Biblia inatufundisha hayo. Biblia iratwigisha kuri ivyo. Inasema Daudi alipokamilisha kusudi la Mungu. Biblia ivuga ngo Daudi yamaze gukora ivyo Imana igomba. Alilala baba zake. Yaciye ahambye abasekuru, yaciye asinzira. Kwa hiyo tunaamini kabisa mchungaji Ndikunkinko. Tulizigirane hano mu isi. Mungu awatie nguvu kanisa la CPBU. Imana ibakomeze mwebwe mwese.